祝你生日快乐 Happy birthday tuti sangu isabukuru Happy birthday ikintu kizokwereka ko ukuze usanga wifuza gutanga kurusha kwifuza kuronka none nko umunsi mvuka nako umunsi mvyuka nkasanga basizi pipe ngo hageze ko ncuka baca imigani myinshi ngo warushe ntaruhuka mu buzima haba kumanuka no kuduga maze gukura ndanyagiwe n'urubura tukabura inkwi tukajya imitura tukanabura umunyu wo guteka n'amarara ubwo buzima nibwo bwatumye ntabikirara nize ku ishure rya Mugabekazi w'ubutonzi iconzi ntanyambibura gahonzi bagenzi nemungirira ikigongwe aho ntabayisosa ahubwo nk'abayongwe kora ineza wirindi nawe wo munyuro kurikiza amabwirizo wirindi ibicumuro kuva mvuka nkakura kugeza kuri noncuro nawe nabonye aruhigiturire c'amayuro niwo mari imyaka 200 uzocumbipa ndaguhicupa kuko nturi gori kipa ibintu nibuke buke rugira ntirigitona nicaye ku maguru mama citwa Karito nta muyaya na Dine nta mukozi Filipo arika bana banje ndazi badicara muri po umunsi mvuka mu byukuri ntawe nibuka forever young nguma haha ndisinemuka kuryoherwa mu buzima bisaba korosha umutima agakunda kuva ku muto gushika ku muhima ha mu vyuso gihema ugashimira rurema Imana niyo yandeze kuva mu bwana Barsi atazira ntare rugamba yaguye Burundi bagera mu mugama kawishikana makamba ndivyema nk'inkoma ico mpambije barahamba nikora mu gahogo abarundi bagatamba natanguye kubibona umunsi mvuka biza gukomera umunsi ncuka natanguye kubibona umunsi mvuka biza gukomera umunsi ncuka kugwa mvyuka niko biri kuva mvuka mama told me every day is like this. Ola bakunzi ba Stein TV worldwide ni wa undi nyene Stein promoter kuri micro behind the camera ni Promise cameraman yankirira. Yes ni wagerageza kuduha amashusho meza kugira mushobore kutubona uko mutubona ubu kandi niwo ndibaza nko muri no mwanya ari au top ndishobora kumuta niwo twishimikije bira yeye sisi atupo no musi turi kumwe n'umwe mu bahanzi bagiye bakomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko arategura ibintu byinshi yakoze ibintu byinshi bikagenda bikundwa cyane naho se wundi ngo bamwita Barsi umeze neza look nziza kaka asante sana meze neza ndashima Barsi kubatamuzi ninde Barsi n'umurundi n'umunyagitega Barsi yarikuye muri barutwana yo Karito umuntu ari mu mugwi twa Mahunja Music umugwi wamenyekanye cyane ku ndirimbo yitwa Koreta Barsi n'umuririmbyi yaririmbye indirimbo hano rwaruka cyane yitwa muri bus benshi bakunda kuvuga ngo nta musanagira muri bus ibintu nk'ivyo hanyuma Barsi ariko arakora cyane kandi hari haize imisi umenga na gacerere mugabo ngoma nivyukiranye nzobibona cyane cyane na ni Barsi yari mu mugwi umenyekana cyane witwa Amahunja. Barsi muga tugerageje kuraba ku nyambaro ziwe tukaba tubona ko ibicapo na byinshi turabona Barsi tukabona umutwe sinzi kari w'intambwe sinzi ngo n'wakayabu sinzi ngo n'wiki turabona n'amajambo menshi really ni niga the what the alien insiguro iri kuri ivyo bintu ni insiguro nyabaki wabikoze ushaka gusiguza iki yine rogo yanje iranga jewe ivyimvero vyanje kwemera kwanje ma vision du monde kuntu mbona isi ibiki byose biri mwaka gacapo rero ukabonye abari turagiye kwanza ku majambo yanditse ko imbere yuko tujya ku mashusho turabona the alien washatse gusigura alien n'ikivejuru muri make extraterrestre kwa mu gifaransa ikivejuru mu kirundi n'ikivejuru hanyuma mu gifaransa ni extraterrestre umutwe ndibaza benshi barakize alien cyangwa ikivejuru nimba mwugo rurimi rwose atana kimwe uzimwo ni ibintu biza bihakwa kumera nk'umuntu mugabe ufise ingufu nyinshi zisumba z'umuntu biteye n'ubwo hanyuma ivyo bintu ni nkuru ntushobora gufata nk'imodoka rugatera hari izo nguvu rero ni imvugo ngereranyo je izo nguvu ndazikoresha mu muziki ndakora cyane kandi ni nguvu nyinshi nigeze najya guhanza no yanje iri ni izina y'ubuhizi nitwa Barsi the alien turabona kandi turabona ko ni ntambwe niki bayita
ibingira mu kirundi akagakoko kitwa ibingira kajya kimishare myinshi kare kuri mishare mugabo hasi ibingira kometere sico gisigura ngo ibingira nk'ibingira ariko ibingira ni igikoko kiba uravye imigani bagicako cyane cyane mu gifaransa ukunda gusanga ari igikoko baha connotation negative ibintu ngo l'homme est un loup pour l'homme ibintu nk'ivyo nko kumenga ibingira ni ikintu kibi mugabo abahinga kuri jewe niko bahinga nagize ubushakashatsi nsanga ni igikoko bariko barakivuga mu migani wumva umenga ni ikintu kibi giteye nabi mugabo ugiye kukiraba ingene kibana n'ibindi bikoko mw'ishamba kikabana neza na jewe rero ingene meze harabakubona nk'uko umenga urundi umuntu mubi kumbe mu vyiyumviro vyanje ndashira imbere gutahura ubudasa ndashaka kwigisha abantu gutahura ubudasa mu bisanzwe ingorane nyinshi twagiye turagira ngaha ku isi zatewe n'abantu badatahura ubudasa wa muntu nambaye agatisheti nawe akambara ishati acavuga ko je ndumuvoyu wa muntu yambaye agatisheti akabona uwambaye ishati amwita ngo n'umugono wa muntu yica umuntu ngo arirabura ngo nanje ndera ngo ava mu buseruko ngo nanje mva mu burengero ugasanga uri kurica umuntu umuhoye ubudasa ugasanga uri kura kengera umuntu ngo arakenye nanje ndatunze cyangwa ukagira inziga umuntu ngo aratunze nanje ndakenye ariko je ngiye kubiraba nasanze ubudasa ari bwiza gutahura ubudasa rero ni ikintu ciza cyane muri make umuntu musa nta na kimwe akumarira ibintu bike bibaho je ndi mu boss nkazana ikamyo yuzuye ibintu ngaha ku rupangu nkazana ikamyo yuzuye nta mu boss mugenza nje yigera mfasha kuvyinjiza mu nzu nkenera wa mukene kugira vyinjize ndamuha igihumba rya saa sita uri umukene nta mukene mugenza waguha igihumba rya saa sita urindira umu boss akazana ibintu kabimwinjiriza akaguha igihumbi kuvuga kenshi umuntu agirirwa akamaro n'umuntu badasa ubudasa rero cyo gituma ubona muri logo yanje harimwo noir blanc umva noir blanc ubudasa hanyuma noir ni couleur de la musique blanc naho ni couleur y'amahoro ivyo vyose urumva biguma bikaruka kuri je ni lumière mu ntumbero yanje ndashaka kuba umuco w'abandi umuco w'urundi rwaruka canke w'abandi bantu umuco w'isi mu isanzwe ni naco gikorwa nyamukuru cy'umuhanzi canke umuhinga muri ibintu vyacu muri make ntegerezwa kubura umuri rw'abandi bantu ntegerezwa kurondera kubugora umuri gushika aho nshoboye hose yego yes ndibaza mwagerageje gutahura bimwe mu bintu bigize twovuga nk'irogo iri ku mpuzu yiwe ni byinshi yashoboye kubivugako ni byinshi yashoboye kubisigurako abatahuye ndibaza bashoboye kubitahura byinshi kuri ivyo so Barca tumuzi nk'umuririmbyi kandi kazi yo bakora ni Barca tumenyereye Barca kubera ya migwi yacu hari Barca tumuzi nk'umuririmbyi akomeye Barca inyuma yo kuririmba n'akahe kandi kazi yo bakora ni byinshi cyane ko kuririmba niko kashobora kumenyekana mugabo ubuzi muri make sinavuga ngo ndakora akazi nkora ibiraka kuko abakora akazi ni bamwe bavuga ati uno munsi ndatonda nejo nkatonda nahiga ejo nkatonda ariko nkora ibiraka ndakora publicité hariho abantu nkorera udu publicité bakora ivyashara ndakora traduction n'ivyo nize muri kaminuza y'u Burundi na rédaction na terminologie mu bisanzwe hariho umuntu avuga ati nyitira kakabere kanje izina atahandi hantu nzogyumva ku isi ukacugerageza kurema izina rifise insiguro mu gatana hamwe nzogyumva ku isi hariho ubwo murangira natanga nk'uburero mugabo sinzi nuko atari cyo kiganiro gashobora kwacishamo rero hari akabare k'Igitega ni umupapa yanyituye yambwiye ati nshaka akabare kavuye mu mazina y'abana banje yitwa Bizimana Eri afise abana bitwa Bizimana Kenny Bizimana Beni na Bizimana Elwa acenda kitwa BL Bekel Bizimana Eri ni BL hanyuma Bekel ni Beni Kenny Elwa umva ako gatangwa BL nise Bekel naho n'abana urumviyo ni afise ingabirano nyinshi muramwumva umuntu amaze kuba yiyumvira ibintu bimwe n'ivyo usanga ari umuntu ari respectable cyane usanga afise ivyiyumviro binasumba ivyo ni bike mudashoboye kutubwira mugandazi ni byinshi Barca mu kwandika umuziki ubu gutwara nk'umwanya ungana gute mu kugira ushobore kwandika umuziki wose ukwiye kwandika indirimbo muri make je kuvyandika gusa ushatse ati nk'ubu nyitwete inyandikira indirimbo y'ibi n'ibi kweri
noshobora kuyandika kurya umuntu yandika ikete nko mu isaha nkaba ndayiguhaye ariko rero ibi bikorwa nsohora nk'ibi ngo muri bisi ego kuyandika bintwara umwanya muto mugabo ubushakashatsi rero mbanza kugira imbere yuko nandika iyo ndirimbo nibwo butwara umwanya muremure nk'ubu nk'indirimbo ndiko ndandika yarasaba ibintu vyo kuja mu bubare nk'inshuro kandi nyinshi ububare butoyi na bukuru bubare kubera ni indirimbo ivuga ingendo umuntu ashobora kugira iyo yanyoye agacupa kakamufata nahise tinagasema yes Balsi iyo ariko araririmba ni uri muri studio ni cyahe ikintu gikunda kukugora ni he hantu ugeze ubona ati ahantu harangoye mu kuririmba kwanje ahantu ngera sha nibaza ko ataho noshoka ntora kiretse akagorane koba kaje ubwo nyene akagorane koba kaje dufate nk'ahantu ukunda kumva kabisa ati je iyo ndiko ndaririmba ndandinjiza ntuze neza ndingira neza muga hariho uruhande ndarugezemo numva ati birangoye nko gutangura canke guheraheza canke nkajya uri hagati mu ndirimbo hagati kumva hari ahantu ushobora kuvuga ati ahantu je naho ndahagera nkaharirimba kandi nkahashobora mugabo harangora oya kenshi ngenda nateguye kabisa bihagije je ngenda nk'indirimbo kenshi mu misi ho nkifise ahantu ndirimba live wasanga indirimbo maze kuyiririmba kuyivuza vyose mfise image iyo ndirimbo rero igishobora kungora nuko noba dufate nk'ubu jonje ntariye niho bingora aba producteur bonshingire nta aba producteur beshe barakunda gutangara ntango igitero n'impaka giheze hanyuma nta bindi gusa aba producteur baradutera ingorane rimwe bamwe hari mu producteur aguha rendez-vous ya 2 akaza kukwakira saa 9 ugasanga ni n'ahantu nko muri ville cyangwa ahantu udashobora kuronka aho ufungura ukaza kuririmba ushonje kuririmba nshonje nico kintu kingora iyo ndiko ndaririmba bisambe nafungura ni Balsi umwe mu baririmbyi b'abarundi tumaze kubona indirimbo yiwe ari kumwe n'umuzungu sinzi ko ari umuzungu w'ukuri nuko ari bajya ba photocopy woba wamuronse gute byo byagenze gute kugira ushobore guhurana maze kuririmba indirimbo zibiri ndi kumwe n'abantu tudasangiye urukoba iyo naririmbanye n'umushinwakazi yitwa Isabukuru uwo mushinwakazi yigisha ku ishure niga ko aho muri kaminuza y'u Burundi ku Mutanga hanyuma nakubwiye ko je ngomba nandika indirimbo ngira ubushakashatsi ariko rero ndarondera ati mu birima kiyo ndirimbo nayo nayanditse kugira turonke indirimbo y'ikirundi umuntu yoririmbira umuntu afise isabukuru y'amavuko hanyuma cyamvuga ati mugabo kubera umuririmbyi atawuzi ivyibuyo bigarukira nzoyiririmba mu kirundi hanyuma hageri kwirahera cye mvuga mu majambo nipfuriza abantu isabukuru mu ndimi zitandukanye mu Congereza nari ndabizi nyene navuga mu Giswahili mu Gifaransa mvuga ati reka ndondere n'igishinwa n'izindi ndimi zose nshobora kuronka hariho n'abagenzi mfise bo muri Malawi barambya muri Chichewa language nyene babivuga ibintu nk'ivyo hanyuma ndiko ndarondera rero igishinwa ndabaza umunyeshuri yiga igishinwa kuko twa mu gisati wacu twiga ivy'imico n'akaranga vya Afrika igishinwa ntitwaciye ndabaza umunyeshuri yiga mu vy'igishinwa arambye nyene babivuga mugabo je kuba ndakunda vraiment genda nk'umuririmbyi aririmbye urundi rurimi nkumva ariko bivuga nk'ikirundi biranje na sana nimba ugerageje kuririmba igishinwa bivuga mu gishinwa n'igifaransa avuga mu gifaransa hana guca uvuga ibintu umurundi atazokumva umwe yumva ikirundi n'uwumva igifaransa nyene ntakumva urumva ntaco vyomara hanyuma mugabo uwo munyeshuri abimbye numva umenga ashobora kuba bivuze nabi tinge nirondere umushinwa ambwira ingene babivuga je mhora iyo ndiko ndaririmba live mpora ndirimba n'indirimbo z'iki Espanyol canke iki nk'abapatiri baziki Espanyol bagatanga ati we none ku pronounce neza kujya kwa Espanyol warabayeyo waragize gute ndarondera basugora urimi ndaruvuge kuga cyane ndarondera uwo mushinwa kugira nyumvishe ingene novuga iryo jambo ryo kwipfuriza isabukuru umuntu mu gishinwa hanyuma bimubwiye mu rurimi rwa mu Congereza yarasanzwe azi Icyongereza kuko yigisha igishinwa mugaga akoresha Icyongereza mu kwigisha hanyuma carambwiye ati shonre kwailo hanyuma mugabo kubera mfise oreille musicale hariho ukuntu je numvise ijwi nca numva ukuntu ryogira image nko mu ndirimbo kwa yarasanzwe bambya abo banyeshuri ati ujya mwigisha arakunda n'umuziki arakunda kutwigisha uturimbo te kandi arazi kuririmba sana aravuza n'agatari hanyuma nca ndamubwira numvise ijwi giye ukuntu risonye kandi mbona arabiryohererewe nca ndamubwira ati nta kuntu twajana muri studio ukaba ari uzobivuga aremera hanyuma maze kwemera niho naca nibuka ko abarundi bakunda kumva umuntu ari nk'umushinwa cyangwa umurundi cyangwa umuzungu
n'umuhungu ariko avuga ikirundi ambwira ati ahubwo uzovuga ibintu vy'ikirundi niho vyoryoha kibinyandikire timbwira ivyo novuga ubivuge mu cyongereza oya yatanguye natangwe kumubaza ko yovuga ibintu vyinshi mu gishinwa ambwira binyandike mu cyongereza ndabigushire mu gishinwa aravyandika mugabo nca ndiyumvira ivy'ikirundi tibinyandikire uco ndungikira audio ndavyiga byaramugoye cyane kumenya ikirundi kuko nk'urudome pfe bobo ntago bafise byaramugore yoba rujya twigi twabonye washoboye gupostinga ariko araririmba indirimbo ya Safi oya si ujya n'ubundi ni benshi sana urumva wowe bagenzi bawe cyane cyane nk'abazungu nakubwiye ndakunda ubudasa je si mu bisanzwe sincagura je ntumbyangura umurundi cyangwa umuzungu ujya nawe mwaririmbanye muri ijya ndirimbo mbega n'indirimbo ya ujya feel love ya Safi ujya muzungu w'umugabo ujya mugabo ni indirimbo yitwa niko biri yitwa OJ Vibes akapera gato kuri ijya ndirimbo niko biri kuko numvise umengira inyigisho nyinshi umunsi mvuka nako umunsi mvyuka nkasanga basize pipe ngo hageze ko nshuka bacimigani myinshi ngo warushe ntaruhuka mu buzima haba kumanuka no kuduga maze gukurana nyagiwe n'urubura tukabura inkwi tukajya imitura tukanabura umunyu wo guteka n'amarara ubwo buzima nibwo bwatumye ntabikirara nize ku ishure rya Mugabe kazi w'ubutonzi iconzi ntanyambibura gahonzi bagenzi nimungirira ikigongwe aho ntabaye sosa ahubwo nkabayongwe kora ineza wirindi nayo niwo munyuro kurikiza amabwirizo wirindi ibicumuro kuva mvuka nkakura kugeza kuri noncuro nawe nabonye aruhigiturire cy'amayuro niwo mara imyaka 200 uzocumbipa ndaguha icupa kuko nturigori kipa ibintu nibuke buke rugira ntirigitona nicaye ku maguru mama cito karito nta muyaya na Dine nta mukozi Filipo arika bana banje ndazi bazicara muri po umunsi mvuka mu byukuri ntawe nibuka forever young nguma haha ndisinemuka kuryoherwa mu buzima bisaba korosha umutima gakunda kuva ku muto gushika ku muhima mu vyuso gihema ugashimira rurema Imana niyo yandeze kuva mu bwana Barsi atazira ntare rugamba yaguye Burundi bagera mu mugama kawishikana makamba ndivyema nk'inkoma icyo mpambije barahamba nikora mu gahogo abarundi bagatamba natanguye kubibona umunsi mvuka bisa gukomera umunsi nshuka natanguye kubibona umunsi mvuka biza gukomera umunsi nshuka kugwa mvyuka niko biri kuva mvuka mama told me every day is like this mama told me every day is like this mama told me it said to be indirimbo zawe ni indirimbo numva nanga igerageje kuzumviriza zirimo ibintu by'inyigisho nyinshi Barsi nuwahe mwigeme udakunda ko sohokana nawe nta numwe nkunda ko twosohokana kandi nta numwe nkunda ko tutosohokana bivana n'ico tugiye na programa tugiye utoshobora kuyaga nawe basi mutoshobora kujya mu rukundo nubwo bwe bw'umwige mutoshobora kujya nawe mu rukundo inyinshi ni yawe nyene bisanzwe je sincyagura ngo ubwoko ngo iki duhuje ivyumviro harabonze harabagize uwo tutosohokana n'uwo tudahuje ivyumviro kuko je sinzi ko bumu hypocrisie ntanshaka tudahuje ivyumviro nakubwiza ukuri muga duhuje ivyumviro basi ikintu kwa Barsi kidashobora kubura mu igari ye mbega urafite gari ikintu kidashobora kubura mu nzu yawe nko ku gitanda nko muri chambre ni ikintu nyabaki radio nta kindi kintu gishobora kubura radio ni matera nishoboka ni mpuzu namba mu gusohoka uvuze ati ngira nje inyuma y'urugo mbamo nico ikintu udashobora gusiga inyuma nta kintu na kimwe ntegerezwa kugenda ntwaye jewe nta kintu ushobora kuvuga ati iki kintu sishobora kugenda ndagisiga inyuma kiretse kwambara ndambara hanyuma nkagenda mfise uburyo bwa déplacement ni telefone ntayifise naho nyene ntibikembuza kugenda ko banyivye na telefone sinovuga ngo sinova muhira ntabwo nakimwe mvuga je ngo sinova muhira kuri yes Barsi gusa ikintu kimbabaza iyo ntafise iyo ndahantu ntagifise numuhogo umeze neza iyo ngwaye nka grippe ndumva ndigene ahantu hose noja kubera je ndi wa muntu umbyete indirimbira aho nyene naho twatse muri restaurant cyangwa muri banke naho nyene we ntivyirirwa birakurusha ntivyirirwa biragutwara no Barsi azwi nk'umuririmbyi kandi ariko arabikora neza none Barsi uririmba ufise intenge yahe ku muziki w'Uburundi ku muziki w'Uburundi ufise intenge yahe ku muziki ni yahe ntumbero ufise ku muziki w'Uburundi nka
wewe umuririmbyi? Intumbero maze kugira intumbero nogira ko umuziki w'u Burundi ni hamwe bonzeza amabanga mu vyerekeye umuziki w'u Burundi. Je muri make mfise intumbero yanje y'umuziki no kugira ico mariye abantu benshi bashoboka bivuye ku ngabirano y'umuziki wanje, nazo ubumaro bubiri bw'umuziki no mu Giswahili niho ndavyumva gose kuburudisha no kwelimisha. Muri sanzwe no gutanga inyigisho hanyuma ukanezereza abantu canke ukabahanura canke ukabakebura. Umuntu wese urumva nk'uwihebuye ukamuremesha ibintu nk'ivyo. Byo ndakubwira ati intumbero z'umuziki ni kugira basi wumvise umuziki ugire efe muri wewe nyene wumve ati swate notamba. Barisi yifuza gushikuva novuga barisi umuziki wiwe basi yifuza ko mushikana he. Ni vya bindi nyene nifuza kubona afitiye akamaro abantu benshi bashoboka, nawe ukagushikana kuko ndazi ntuzobagirira akamaro kandi nawe kiri wa wundi nyene wifuza nawe ko gushikana ku rwego rwa rega kubagirira akamaro ni rwo rwego nyene. Muri make ikintu kizokwereka ko ukuze dosanga wifuza gutanga kurusha kwifuza kuronka. None nk'ubu ndakubwiye ati nifuza kugera ku rwego ntanga abantu ndabagabira 100 nuko no kugera ku rwego abantu bampa 100 ni cyahe gikuru cyo gutanga 100. None nogera ahantu ngire akamara abandi nanje so kuvuga nzoba nifise ku buryo ngira ico mari yabandi muri ivyo bizoba vyatanzwe n'ingabirano yanje nico nakubwiye. Mu guhereza ikiganiro cyacu akapera mu Kiespanyol washoboye kuririmbana n'ubya muzungu Kamuzungu swarimbanye ni mu Kiespanyol mu gihindi n'umuhindi wavuze n'umushinwa. Umushinwa hajya ahantu yaririmbye ndibaza wafashe mu tujambo twinshi akapera kwa rujya ruhande mu gishini. Johnny Shanrukwilo, happy birthday to T Sangwe Sabukuru, happy birthday Johnny Shanrukwilo. Musanzwe yaririmbye agashinwa gake kaba yavuze Johnny Shanrukwilo bisigwa happy birthday to you. Yes, abakunzi ba Stein TV Worldwide turabakunda cyane, twari kumwe na Barsi kuri micro za Stein TV Worldwide. Turabakunda cyane mubandanye mudushigikira mukora subscribe, comment, like, share n'ibindi usanga bigiye bikenerwa. Ciao.